ubu naho hagira haze les adventistes du 7e jour. Murazi ko bama batwereka ibirori biteye igomwe. Turasaba rero ko bogerageza kudufasha gucungura umwanya. Abadventiste b'umunsi w'indwi nibo rero baje kudufasha nabo kuryosha ibirori. Tubasabe baze gufata umwanya mutoya kugira twubahirize ibikorwa, babandanye bagire defile, babandanye kugira ngo ducunguze umwanya umwe. Ego rero murakoze cyane, ni by'ukuri aba n'abagize urwaruka rwo mu ishengero ry'aba Adventiste b'umunsi w'indwi nabo nk'uko mwama mwabibonye Imana irabatera iteka maze bagashika aha hantu. No muri uyu mwanya rero turafise abantu babiri baje kugira ngo batangurane n'uyi defile yateguwe. Abo babiri nyene nibo baje baserukira uyu mugwi munini uri nyuma. Vy'ukuri ntawobura gushimira Imana ku kanya keza nk'aka tumaze guhabwa. Inyuma yabo rero haje abantu bane gusa. Abo bane nabo nabaje baserukira imigwi uko ari ine dufise mikuru. Umugwi wa mbere aba ari umugwi ugizwe n'abana batoya cyane, abana baba bafise imyaka guhera kuri 4 gushika ku myaka 9. Ari nayo mpamvu mubona baba bambaye impuzu za bleu marine hamwe n'agashati kera. Niyo mpamvu ujya mwana mwamubonye yaje imbere, no kubera ko yaje guserukira uwo mugwi w'abana baba bafise imyaka 4 gushika ku 9. Ariko kandi nyuma ziwe harimwo uwambaye ipataro ya vert hamwe n'ishati yera. Wewe yaje aserukiye umugwi w'abana baba bafise imyaka 10 gushika ku 15. N'inyuma yiwe harimo umwe aboneka ko yisununuye. Wewe aba ari mu mugwi w'abafise imyaka 16 gushika ku 21, abo bitwa intumwa mu Kirundi ariko kandi n'aba ambassadeur mu rurimi rw'igifaransa. Abaje rero uyu munsi by'ukuri baje kugira ngo baserukire umugwi munini ya cyane dusanze dufise. Ni by'ukuri ko dufise ibintu byinshi, ariko kubera yuko umwanya ari muto turakora ibishoboka byose mu mwanya muto tuze kuba duhejeje. Rero dushimire abariko bararengana kuko biboneka ko bariko barengana ku rutonde rwiza. Inyuma yabo mubona bambaye impuzu zera hamwe n'impuzu zishaka gusa n'ubururu buzize, bobo nabaje berekana iyindi myambaro ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi rikoresha mu gihe riba ririko rirerekana ibirori runaka, ibirori vy'iteka baba basanganwe. Niyo mpamvu abo baca baza kugira ngo vy'ukuri twerekane ko imyambaro dufise atari mike. Ariko kandi hari abana batoya rero, abana bato baje bakurikira wa mugwi udasanzwe. Bobo n'abana baba bakiri bato bita ibitambambuga, kuko niho baba bakinjira mu muhari. Baraza ntabo nk'akarorero nta mezi 3 baramara binjiye mu muhari. Iyo baje rero nabo turabigisha neza, hanyuma bakabona kurengana nk'abandi. Abo bana bato turashimira cyane abavyeyi babaduha kugira ngo tubigishe. Abo bana nabo baba bafise imyaka 4 nk'uko nariko ndabibabwira. Bo rero tubaha ivyigwa bitari byinshi bituma boremegwa, tukabigisha ivyigwa bike cyane mugabo tukabigisha uburyo bwiza bwo gukura bisumba ijambo ry'Imana. By'ukuri Yesu kubera yabaye akarorero kuri twebwe, niyo mpamvu n'urugwaruka tururera, hanyuma mu kururera tukaberekereza ku nzira y'umusaraba ituma bazorinda basaza bari mu rukundo rwa Yesu. Abo bana rero baba bafite imyaka guhera kuri 4 gushika ku 9, nabo turabashimira cyane kuko barazi byinshi naho bakiri bato. Turizera tutakekeranya ko bazokurira muri Kristo kuko baravyiga kandi barabinonosoye. Bajya barashobora kandi namwe murabibona kugira ku rutonde rwiza naho baba bakiri bato.
barashobora kwerekana ubumwe naho baba bakiri bato mu gihe tuba turiko tubaha amategeko ngenderwako mu mugwi wabo barayiga kandi bakayafata ku mutwe kandi bakayagendera yose uko yatunganijwe n'amategeko yakuwe mu gitabo ceranda Bibiliya. Iyo rero bariko bayagendera biradushimisha kandi bigatuma n'abavyeyi babibarutse nabonyene bibagwa neza. Abo rero bakurikirwa na bamwe baba bafise imyaka 10 gushika ku 15. Aba bakurikira rero bajya abana bato bato n'abandi baba bafise imyaka 10 gushika ku 15. Igihe umwana aba ageze ku kwigishwa neza natwe nibwo bukajya tuba tutaturonka tukabaha inyigisho zibabereye kandi by'ukuri barazifata ku mwanya muto. Rero reka dusabe ababa bageze ku bwugamo bw'iteka bace babanguka cyane kugira babise ab'inyuma zabo. Maze barekere ab'inyuma yabo cyo dusaba n'ab'inyuma bace bakoresha ubunyarutsi kugira ngo barengane vuba kuko umwanya biraboneka ko uriko uraturengana. Nariko rero ndababwira bike mu byo aba bana b'abatohozi baba bazi, nagira ndabamenyeshe itese ko ari n'akaryo kadasanzwe kuko bobo bariga n'ubuhinga bujanye n'ibi kumwe iyi systeme bidasore bagashobora gutahura ibyo Imana yaremye mu gihe biba bifise ubwenge. Bobo bararonka kandi ko gushobora gutahura bimwe bakavyiga kugira ngo babimenye n'ubwo biboneka ko by'ukuri ziba ari inyigisho zisaba umutwe muniniya cyane. Inyuma rero y'abatohozi kuko baba bamaze kwisununura, murabona ko baba bamaze no kuba bafise imyaka ya age pubertaire ija ituma bashobora no kuvamo aba adolescent. Inyuma yabo rero hariho n'umugwi wabaye umugwi witiriwe intumwa les ambassadeurs. Wowe n'umugwi uzi byinshi cyane by'ukuri tutoshobora guhereza ngaha, ariko nizera ko uyu mwanya bashikiriza gusa ibintu bitarenga 2. Niyo mpamvu ndabasaba abanyaruke cyoba cyane kugira ngo turangize. Ashobore gushika n'ingoga hariya imbere kugira ngo ibyo bariko barakora bishobore kugira ku musozo nabo mu byubahiro byabo. Rero Imana yabahaye babanguke cyane bashike hari imbere bashobore no gukoresha intambuko idasanzwe maze abari n'imbere bababone vuba kuko barabanyotewe. Aba ambasaderi n'umugwi uba ufise imyaka 16 gushika ku 21 kandi kuko bobo baba bashobora ubwenge butuma bafata n'ingoga bituma n'ibyo bakora bibaye iby'igitangaza kuko ngira ngo mama mwabibonye nibo mugwi ushobora kubufisa ubugenegene byinshi cyane batwohereza hano. Ariyo mpamvu twabasabye ko batarenza akagenegene kamwe gusa karakwiye hanyuma bashobore kurengana
kurengana urubanza kuno munsi murazi ko ruracyari rurerure. Hariho abandi benshi bari buze inyuma zacu, niyo mpamvu atari byiza ko uyu mwanya twohava tuwumara. Dusabe rero aba ambasaderi mu byubahiro byabo bace barengana, maze turekere uyu mugwi wa nyuma, umugwi w'abayobozi bakuru, umugwi utuma ibi byose bishoboka. Uyu mugwi nyene ni nawo dukesha ibi byose mwabonye ngaha. Uyu mugwi turawushimira cyane, ni umugwi w'abafise guhera ku myaka 16 kuduga. Niwo mugwi rero mukuru utuma bajya abana bose mwabonye biga bakamenya. Tubikeshaho ni kubera yuko nabo baba barahawe ubumenyi bakamara ikiringo kirekire cyane bigishwa, ariko ibyo byigwa nagira ngo bamenyeshe ko ni ibyigwa biza bibajyana muri bibiliya. Bibiliya yera rero turayisunga kugira ngo by'ukuri urugwaruka rwacu rukurire muri Kristo Yesu. Imana yaduteye iteka, Imana yaradushoboje, kandi byose birashoboka ku bwayo. Natwe ntitwabura kuyishima kubw'iri teka yaduteye. Bamaze guheza ibyo twasabye ko bagira babishoboye, icyo tubashimira cyane. Ego rero turashimiye cyane abo bayobozi bacu ku bw'ubwitange n'ubwira n'umwete bakoresha mu gushobora gutanga inyigisho ku batoyi babo, ku bana. Ubwo rero nabo barangije iyi defile twarimwo, by'ukuri turabibashimiye kandi cyane. Biraboneka rero yuko bahereje n'ikintu kidasanzwe ubwo baje guheraheza ibi twarimwo twebwe iyi defile yacu yaserukiye urwaruka rwo mu isengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Tuce dusaba kumbura ababijejwe bashobore guca bakora ibyo twabasabye, maze tubone guheza ibirori byacu, kandi murakoze.